murakoze twongere tubitera iteka twongere tubeho amashikari. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje amasezerano igihugu cy'u Burundi cyagiraniye n'igihugu ca Angola. Ayo masezerano akaba yasizwe ku mukono kwa 27 ndamukiza umwaka wa 2010 i Rwanda kubijanye no gufashanya mu by'ubutunzi, ubuhinga n'ubushakashatsi, hatibagiwe kubonana kenshi mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire. Umutumire mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatatu Gitugutu umwaka wa 2025 akaba ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, Bizimana Edouard. Ico gihugu rero ni gihugu murabizi kiri muri Afrika ishira bumanuko, hanyuma kikaba ari igihugu kandi gifise ibintu ubutunzi butari buke, uhereye ku butunzi kama ari inzahabu, ari umujumbu, ari zinc, kandi n'igihugu gifise peteroli itari nkeyi, gifise ubushobozi mu bintu by'uburimyi, kandi ni igihugu duhuriye mu mashirahamwe menshi ya Afrika, ari mu bumwe bwa Afrika, Union Africaine, ari mu shirahamwe mpuzamakungu ONU, canke mu mashirahamwe yo mu karere ari CAC na n'iyi shirahamwe ry'ibiyaga bigari birabintu by'umutekano CIGL. Turahurira rero mu bintu byinshi na Angola. Hanyuma turavye kandi Angola twarafashanije kuva kera, murazi ko yikukiye haheze imyaka myinshi iri kwiragwana, hanyuma igihugu cy'u Burundi camye gishigikira Angola muri iyo ntambara yo kwikukira. Hanyuma kandi wumva ni kuva 75 iyo migenderanire yari ihari naho itari ikomeye cyane, mugabo uko umwanya wagenda iyo migenderanire yagenda ikomera ku buryo hageze igihe abakuru b'ibihugu bacu bagahura. Abashinga amateka bagize amakenga bati mbega ayo masezerano azogira inguvu mu gihe atawuserukira Burundi ari muri ico gihugu. Aha umushikiranganje nawe akaba yaboneyeho kubahumuriza. Kuba ata ubuserukizi buhari ntibibuza ko amasezerano asinywa. Ubuserukizi mu bisanzwe hari ubuserukizi ivyo bita les représentations résidentes n'ama représentations non résidentes. No kuvuga muri ico gihugu ari représentation résidente, no kuvuga ko umu ambassadeur wacu aba muri ico gihugu nyene muri Angola. Ari non résidente nawe ashobora kuba nko muri Zambie akaba araba n'ico gihugu ca Angola mugabo atabayo. Birakunda rero nk'ubu igihugu ca Angola nta mu ambassadeur ariyo, ariko uri muri Zambia arabikurikirana. Niyo muri Zambia bidakunze turafise umu ambassadeur muri Afrique du Sud, iyo babonye bati iki kintu turashobora kugicisha ngaha baragicishaho, hanyuma twe bikadushikira. Aha rero nta kibazo kihari iyo dufise nka representation non résidente, no kuvuga ko ama communication yose bagomba kuduha arajayo bakavugana, hanyuma bakabituzanira. Nukuri nta kibazo kihari, kuko mu Burundi murazi ko dufise uburyo buke mu bijanye no kwa diplomasi, kugura ambassade n'ikintu ifata uburyo bwinshi. Abandi bashinga amateka nabo bakaba bashatse kumenya ibikorwa byoshigwa imbere mu maguru masha. Ubu iyi etape ivuyeho ico tuzokwihutira no gushiraho imigwi ibiri, umugwi w'u Burundi n'umugwi wa Angola, ico bita commission mixte, kugira ngo duce turaba amadomene atandukanye specifique nkuko n'iteka yabivuze, yine accord general global. Hanyuma muri ntuze duce tuvuga tuti ibintu twoshira imbere nibi, ari education tuvuge tuti education niyo twoshira imbere, agriculture niyo twoshira imbere. Hanyuma iyo migwi ibiri ice iragana y'amasango, ihana amasango ati uko duhuye mu kwezi kuza mu mezi abiri twoca dukora iki. Aha duca dusaba rero ama ministère ibyo bintu bavyerekeye, ari ministère ya agriculture,
ikaja en contact na ministeri iraba by'uburimyi hariya abatekinisiye bazo barashobora kuvuga bati twohera kuri iki hanyuma tukabona ibikorwa nyazina bigaca bifata umurindi nkuko twabivuze ni ukugura imiryango nkuko nyene iteka bivuze guca inzira kugira ngo hanyuma ari badandaza bacu aborozi tubabwira tuti aha yamara haruguruye hariho ikintu mushobora kuhakura nabo gaca bipanga bagaca bakorana nabo n'abasanzwe bakora ivyo muri ico gihugu ca Angola bagaca bavugana ingene nabo botera imbere bakabona gufata inzira bakabona gutangura gukorana kugira ngo nabo bagire ico bahungutse.